Hi everybody from around the world. Amahoro neza mwese muri kwisi mu mpande zine z'isi. Welcome to Peace International TV from Bujumbura in Burundi. Ndabaye ikaze kuri Peace International TV iri ngaho Bujumbura mu Burundi. This is an imperative moment as we are in the south of the economical capital of Burundi. Kana kariyo keza turi mu mugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi. Where the World Evangelization in our days has organized a special 3-day national conference. Aho ivuga butumwa ryo kwisi yose ryateguye uruganda rw'imisi 3 bategura abakozi b'Imana, which began yesterday on October 30. Rwatanguye ku munsi w'ejo itariki 30 z'ukwezi kw'icumi. This conference has seen various pastors from East Africa. Igikorane cabayemwo abungere bava mu bihugu vyo Afrika y'ubuseruko who are leading this conference. Nibo basa n'abayoboye igikorane. They are going to tell us much more about this conference. Bagiye kutubwira ibyinshi vyerekeye igikorane. As usual, I'm a journalist, Moses Angelo. Nkuko mubizi ndi umumenyesha makuru Angelo Moses. Today it is a very special because we have also an interpreter. No munsi ni bidasanzwe ko dufise umusobanuzi, because we want that different people from here in Burundi across Africa may get the message from this pastor. Ni kubera ko tugomba yuko abantu bari mu mpande zitandukanye z'isi bashobora gutahura no kumva ivyo no mwongeragiye kutubwira. So Jonas, Rero Jonas. Okay, we start, Mr. Pastor. Maybe you can start with your self-introduction. Urashobora gutangura n'umwidondoro wawe nyakubahwa mwungere. Thank you so much. Murakoze cyane. I am called Ekopai Mesulamu. Mazina yanje nitwa Ekopai Mesulamu. I come from Uganda. Mva mu Buganda, where I oversee churches aho mpagarikiye Mashengero under the ministry called the Apostolic Ministries International. Munsi y'uburongozi bw'ishengero ryitwa International Ministry of Evangelization. But that's not why I have come here. Ariko sivyo mpamvu naje ngaha. I come here as a team leader for World Evangelization. Naje nko mu barongozi bo muri iryo World Evangelization in our days. Muri no minsi. Is it your first time to come here in Burundi? Mbebwe bari bwa mbere uza ngaha mu Burundi? No, this is my second time to come here. Oya, ubu nubugira kabiri nza ngaha mu Burundi. I have been here before. Narigeze kuba nza ngaha. But this is the second time. Ariko ubu nubugira kabiri. Exactly when? Ryari nyene. The first time is many years ago. Ejyambere haize igihe kirekire. I hardly recall the year now, but many years ago. Sino shobora no gutahura uwo mwaka ariko haize igihe kirekire cyane. Exactly. As it is your second time you are here in Burundi, how do you feel? Nkuko ari rya kabiri uza mu Burundi wiyumva gute? First of all, I feel at home. Ubwa mbere numva ndimibereye nko muhira. I was received very, very well at the airport and I'm very happy about what happened there. Nakiriwe cyane kuva kuri airport cyane naho nakiriwe nukuri nanezerewe. Secondly, I'm among people who are children of God. Ubwa kabiri ndumwe mu bana b'Imana, people who worship Christ. Abantu bahimbaza cyangwa basenga Kristo. So I'm just at home. Jewe ndumva ko ndi muhira. Okay, thank you very much. Feel at home. Pastor, the question, yesterday you had been on the schedule, but you didn't appear. What was the problem? Urakoze cyane ku bw'isobanuro duhaye. Ejo ntimwigeze muboneka, mbega haba ikihe? We have been on a program which started in Zimbabwe. Twari muri program cyanke mu gikorane cyatanguriye muri Zimbabwe. Zimbabwe on 23rd. Twateza kuba muri Zimbabwe itariki 23 zo ku kwezi. We left on 26th. Twaciye tuvayo itariki 26. And then we went to Zambia. Hanyuma duca muri Zambia. We left last Sunday. We are supposed to leave last Sunday. Twategerezwa kuvayo kuri w'Imana uheze. Early in the afternoon. Kare inyuma kumuhingamo. But our flight was changed. Ariko indege yacu rahinduwe. Instead of 3 o'clock. Mu gishingo cyo kuza saa 9. We left Zambia at 1:30 a.m. Twaciye tuvayo isaha 1:30 z'ubuca. And by the time we left, they had changed our flight
from Nairobi to Burundi to Tuesday. Kandi igihe twaca tuza bace baduhindurira indege Nairobi za mu Burundi kuwa kabiri. So it was not our fault. Rero ntitwabishoboye. Kenya Airways changed our flight. I don't know why. Keshi indege ya Kenya Airways irakunda guhindagura ibihesi z'impamvu. We arrived very early in the morning on Monday. Twategerezwa gushika ngaha kare mu gitondo cyo kuwa mbere. But instead we arrived in the afternoon of Tuesday. Ariko twaciye dushika ku muhingamo wo kuwa kabiri. Okay, this national conference which is taking place in Burundi, it is believed that it has been organized by the World Evangelization in Our Days. What do you understand by the World Evangelization in Our Days for some people who don't understand? Kino gikorane mwateguye ngaha mu Burundi cha World Evangelization cyateguwe ngaha mu Burundi, twagomba mudusobanurire timbega n'igiki abantu botahura cerekeye ikibita ivuga butumwa ryo kwisi yose. Many people think that World Evangelization is an organization. Abantu benshi bibaza yuko iyi World Evangelization ari nkishira hamwe mpuzamakungu which has got a president. Cuba iryo barifise uri serukira and other leaders. Canke n'abandi barongozi. But it is not. Ariko suko bimeze. World Evangelization is a fellowship. Irivuga butumwa ryo kwisi ni umubano canke gusangira kw'abera. Made up of people who have like mind. Kugira ngo bahure n'abantu bafise ivyumviro bimwe. Who desire to fulfill the Great Commission. Abantu bipfuza gushitsa itegeko canke ibwirizwa rikuru. In our days. Muri no myisi. Using the gospel of the Bible. Gukoresha ivuga butumwa bwo muri Bibiliya. And evangelism of the Bible. Ni ivuga butumwa ryo muri Bibiliya. So we are just a fellowship. Twebwe ni nk'umubano. We have a team leader. Turafise ego umugwi w'abarongozi. But is not a president. Ariko si nka president ariyoboye. Is the one who is bearing the vision. Niwe gusa atwaye iriyerekwa. And now, right as we speak now, we are in about 150 countries of the world. Ubu turiko turavuga turi mu bihugu bishika 150 where World Evangelization is working. Aho irivuga butumwa ryo kwisi riko rirakorera. We have disciples all over. Turafise abigishwa muri ivyo bihugu vyose. They are running with the gospel of the Bible. Kandi bose bariko biga ubutumwa bwo muri Bibiliya. Burundi is one of the countries. Burundi ni kimwe muri ivyo bihugu. Even in Rwanda we are there. No mu Rwanda turiyo. And many African countries. No mu bihugu vy'isi by'imvano bya Afrika. Where is your headquarters? Umugwa mukuru wanyu uri hehe? If we were an organization, you'd ask where the headquarters is. Iyo atarishira hamwe ntushobora kuvuga ngo icicaro gikuru kiri ngaha, ariko ntiturishira hamwe. Exactly. Why this conference is taking place in Burundi? Kubera iki igikorane kiriko kibera ngaho no munsi mu Burundi? We have come to Burundi. Twaje ngaha mu Burundi. First of all, ubwa mbere na mbere, to raise up an army. Kugira ngo dutegure igisirikare c'abigishwa who can run with the gospel, abashobora kwigisha ubutumwa bwiza, so as to evangelize the whole world. Nkuko twitegurira kuvuga ubutumwa kw'isi yose, starting with Burundi, kugira ngo dutangure ngaha mu Burundi. And we thought it was very important for us to reach out to the pastors first. Ivyimviro vyacu kwari gutangurira kubungera ubwa mbere, not only to share with them the vision, atari gusangira gusiyerekwa, but to take them back to the Bible, ariko kubagarukana muri Bibiliya, so that we can determine which gospel the Bible is saying is gospel, kugira ngo dushobore gutahurira hamwe mbega n'ubuhe butumwa bwo muri Bibiliya buriko buvugwa cyangwa bwateza kuvugwa. Secondly, which is very important, icya kabiri kandi gikomeye cyane, the method of evangelism, ariyo ishingiro ry'ivuga butumwa that Jesus taught his disciples, ari uko Yesu Kristo yigishije abigishwa biwe, which can reach the whole world. Ubwo butumwa bwaciye bushika kw'isi yose. So we are here to share with them what the gospel of the Bible is and what evangelism of the Bible is. Lero turi ngaha kuri tubabwire icerekeye ubutumwa bwo muri Bibiliya n'icerekeye ivuga butumwa ryo muri Bibiliya cyarico. Some of them birashoboka ko bamwe muri bo will receive the gospel as a revelation, bakiriye ubutumwa nk'ishurirwa, and desire to run with it. Baciye bahitamwo kubandanya ivyo, just like the Samaritan woman, nka wa mugore munyasamariya, who when she heard Jesus say I am the Messiah, igihe yumva Yesu Kristo ko ari Messiah, she left her pot there, yaciye asiga mu bindi wiwe hajya atateguwe na gatoya, but because she has heard, ariko kubera ko yari yumvise, received the revelation of the Christ, akakira ihishurirwa rya Kristo, she ran to the town, yaciye yirukira mu gisagara, and started preaching, acatangura kuvuga ubutumwa, and the whole of Samaria got saved. Samaria yose cirakizwa.
Of course. Burundi is one of your countries that you are taking care of. But here in Burundi, we have different churches. So who are invited in this fellowship? Mu Burundi hari amashengero atandukanye tumiwe muri ano mahigurwa. Because of the limitation of funds that we had, Kubera inzitizi z'uburyo dufise, we would have invited every pastor. twari gutumira buri mwungere wese. But I know that the pastors who have been invited Ariko turazi abungere batumiwe are representatives of various churches that you have in Burundi, benshi baserukiye amashengero atandukanye mu Burundi and coming from different provinces. kandi bava mu ntara zitandukanye. Exactly. This fellowship has already been launched. So what is your vision or your expectation from this fellowship? Uyu mubano n'izi nyigisho byaramaze gutangura. Nicyo kintu mwiteze muri izi nyigisho ziriko ziba. I don't know whether I've got you right, but if you are asking what are my expectations about in this conference particularly, sinzi ivyo wagombye kubaza, ariko nibaza ko wagombye kubaza ivyerekeye ico niteze muri iki gikorana cya muri izi nyigisho ziriko ziraba. My expectations in this conference are that some of the pastors that are here today Ico niteze mu bungere bamwe bari ngaha will receive the gospel by revelation. benshi bakira ubutumwa mwihishurirwa. Always, and it is always the rule in the Bible, muri Bibiliya habamwo ivyangenderwako that the gospel can only be received by revelation. yuko ubutumwa budashobora guhabwa gusa You mwihishurirwa, cannot be taught. ariko ushobora no If kwigishwa. somebody teaches you, You- you will not receive it. Iyo umuntu akwigishije ukabironka. That's why Paul said, Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo Galatians chapter 1 verses 12, mu Bagalatiya 1:12 that for me, ati kubwanje I received this gospel tinakiriye ubutumwa bwiza not from anybody teaching me, butavuye ku muntu n'umwe but I yanyigishije, received it direct from Jesus ariko Christ. nabuhawe buku bivuye kuri Yesu. And when you read the Bible all through, Ariko usomye Bibiliya yose gospel is received by revelation. usanga ubutumwa buriho So as kubishurirwa. we teach, Rero ingene twigisha ngaha we are praying for the people that are there, dusengera abantu bari ngaha that they receive the gospel by revelation. kugira ngo bakire ubutumwa bwiza mwishurirwa, Because that is the only person qualified to preach kuko uwo niwe muntu wenyene aba afise uburenganzira bwo kuvuga and preach the ubutumwa, gospel of the Bible. hanyuma bakavuga ubutumwa bwiza bwo muri Bibiliya. Thank you. After this conference, what is the next? Mbega igikorane kirangiye niki kindi muri ko mutegura? After this conference, particularly for Burundi, Igikorane kirangiye na cyane ku Burundi, we expect that pastors will start running with the gospel. twiteze yuko abungere bazoshobora batangura Those kuvuga who receive ubutumwa, the revelation. abakiriye irihishurirwa, But also we expect kandi turiteze yuko that they will join into the fellowship bazoca nabo baba mu mubano that is worldwide. w'ino si yose, Because every Saturday kubera ko buri wa gatandatu we have meetings twama dufise ibikorane, amahuriro, all the countries. ibihugu byose byo ku isi We yose, have meeting on Zoom. tuhurira kuri Zoom We share tugasangira, in depth the gospel. tugasangira ubutumwa bwiza, We also share testimonies from different countries. kandi tugasangira n'intahe zivuye mu bihugu What the bitandukanye Lord is doing y'ivyo uhoraho ariko as arakora we fulfill the Great Commission. mu gihe tuba turiko turashitsa ibwirizwa rikuru ry'ivugabutumwa. We also expect Kandi turiteze that the focus of the pastors yuko ivyo abungere bari bahanze who have amaso been looking at their churches bahora bareza amashengero yabo, limited by walls, bahora bazibigwa n'impome who have zine, defined the world as just four walls of the church, abashoboye kuzibigwa n'impome zine z'ishengero, that their focus will be widened rero iyerekwa ryabo rizoca ryaguka riba iry'isi and yose, they begin wanting to take the gospel to the ends of the earth. bace batangura kwipfuza gutwara ubutumwa kugeza ku mpera z'isi, Because only when they do that kubera ko inzira imwe yonyine bashobora kubikoramo, will they fulfill the desire of Jesus. iyo niyo nzira yo gushitsa ivyifuzo canke iyerekwa rya Yesu Because Kristo. in Matthew 24:14, Kubera ko muri Matayo 24:14 Jesus says, Yesu yavuze ngo this gospel ati ubutumwa of bwiza the kingdom bw'ubwami shall be preached buzovugwa to the ends of the earth kugeza ku mpera as z'isi, a testimony. n'intahe zivugwe, Then the end will come. hanyuma umuhero
umuhero w'isi So uzocushika. Jesus is waiting Rero Yesu Kristo for the ararindiriye pastors, kugira ngo for the abungere, evangelists, kugira ngo bavuga for butumwa, the bishops kugira ngo ababishopu preach bashobora kuvuga to ubutumwa the ends of the earth, bagere ku mpera so that z'isi, everybody hears kugira ngo buri muntu wese before yumve he can come back. imbere y'uko Kristo ashobora kuza. Exactly. You said that you have been in Zambia and in Nairobi, if I'm not mistaken. So my question is this: where do you get such potentiality to connect different countries in the same framework of this ministry? Watubwiye yuko wavuye muri Zimbabwe, Zambia, Nairobi kugira ushike nka mu Burundi, iribakwe ryo kugira ngo ushobore kuronka akaryo keza ko kuja muri ibyo bihugu wakaronse gute? First and foremost, Ati ubwa mbere jewe the gospel, ubutumwa bwiza right from inception, ti right from the time it started, kuva gihe nabutangura is supposed to be free. bwategerezwa gutangwa kuri gusa, Free to the person hearing. gutangwa ku muntu wese bwakiriwe kuri gusa, But to the person who is taking the gospel, ariko umuntu ariko arabutwara it is very expensive buba buzimvye cyane because he pays his own expenses. kubera ko ariha amafaranga yiwe. That's why Paul Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo had to make tents yategerezwa gushona so amahema that he can support himself on mission. kugira ngo ashobore kwifasha mu gutwarira ivugabutumwa. And that has remained the standard. Rero ico nico kiba gikenewe hanini. Jesus himself, Yesu Kristo nawe nyene it was his small group yari afise umugwi mutoya that raised the funds to support him in ministry. watoza amafaranga kugira ngo umufashe hanyuma abandanye igikorwa yariko arakora. But the people whom he reached out to Ariko abantu yashikiriye never paid anything. ntibigeze bamurihana dukeya. So for us, we pay our expenses, Twebwe turirihira uburyo bwose, travel, indege, itike and even y'indege, when we get people around, naho twosanga abantu hirya no like this hino conference here, nk'iyi korani tukabasangaho abantu, we support them to listen to the gospel, turabafasha kugira ngo bumvirize provide ubutumwa them bwiza, the food, tukabaha ibifungurwa, water, amazi, and sometimes kandi ikindi gihe when we are able, igihe tubishoboye give them a transport refund. hari naho bishoboka tukabaha So where does n'uburyo the bwo money come kwiyunguruza. from? Timbaga ayo mafaranga ava The hehe? fellowship. Ava muri uwo mubano. As we are approaching to the end, what is your last word to our followers? Turiko turasozera, nirihe rindi jambo rya nyuma ushobora kubwira abantu bari badukurikirana? All those of you who are listening throughout the world, Mwese muri ko muradukurikirana hirya no hino ku isi, Great Commission is a serious matter ibwirizwa rikuvugabutumwa ni umutwaro ukomeye that cyane affects every believer. utegerezwa gutwarwa cyangwa kwikorerwa na buri The world is perishing. mu Kristo. Abantu bariko bapfa, If we don't move, nitutagenda the devil is overthrowing everything. Satani ariko ariba yongera ganza buri kintu And cyose, people are faced with destruction. kandi abantu benshi bariko It is our barononogwa work cyane. to take salvation to them. Bagomba ko tubashira irivugabutumwa, As Paul says in Titus nk'uko Paulo yavuze muri Tito chapter 2, igice cya kabiri, chapter 1, igice cya mbere verses 2. umurongo wa kabiri, It says it is our work to take faith to the people ati ni byiza ko twotwara ukwizera ku bantu and then teach them tukabigisha to live a godly life. bakabaho ubuzima buganzwa n'Imana. So I will call upon everybody Rero ngomba guhamagarira buri muntu claims to wese be a member of a church yabaye uw'ishengero that we have a mission. yuko dufise igikorwa kidasanzwe, But this mission, ariko iki gikorwa only those people n'abo bantu bonyene who have believed that Jesus is the Christ bizera ko Yesu ari Kristo, have believed the gospel, bizeye ubutumwa bwiza, and they are the people that should go. abo nibo bategerezwa kugenda, And then also we need to train them. kandi dutegerezwa kubigisha. I believe that as we raise these people who are here today, Ndizeye ko that most nitwagisha aba bantu bari of the ngaha, people in Burundi will get a training twizeye yuko abantu benshi bo mu Burundi bazoca bashikirwa on how n'izi to do nyigisho evangelism y'ukungene bokora from ivugabutumwa different churches. mu mashengero atandukanye. So the end is waiting. Rero impera z'isi zirabarindiriye. Secondly, Ubwa kabiri, Adam failed to fill the whole world with the image of God. Adamu yarananiwe kuzuza isi n'ishusho y'Imana. But that was the work he was given. Ico nico gikorwa yari yarahawe. There are 3 pieces of work. Hariho ibice bitatu vy'igikorwa. First one, fill the whole earth with the image of God. Ico gikorwa kimwe cari ico kuzuza amashusho y'isi y'Imana ku isi. God told him, Nivyo Imana yamubwiye ngo Go. genda and produce, uvyare
and fill the earth. hama wuzuze isi. That's what Adam was told. Ico nico gikorwa Adamu yari yarahawe. Besides that, ariko iruhande he y'ivyo was supposed to subdue the earth, yategerezwa kuganza bring isi, under your control akayikontorora yose the isi, whole earth, isi yose, and then rule over it. hanyuma akayiganza. 3 pieces of work. Hari ibikorwa bitatu yategerezwa He gukora, failed in all of them. ivyo vyose yarananiwe kubikora. But he, as the last Adam was sent, Ariko Adamu wa nyuma yarungitswe, the last one, awo niwe Adamu wa nyuma yarungitse that nawe, is the Christ, ari we Kristo, to do the work that Adam failed. yaje gukora igikorwa Adamu yananiwe. And this time is not producing physically, Ubu rero si kuvyara amo mu buryo bw'umubiri, it's producing spiritually, ubu ni kuvyara mu buryo bwa mpwemu, using the spirit. tugakoresha That mpwemu is by the gospel. n'ubutumwa bwiza. So Jesus came and preached the gospel. Rero Yesu yaje kuvuga ubutumwa bwiza. Whoever gets saved, whoever believes is born again, umwizera wese aba ahindutse becomes icyarimwe a gisha, child of God. aba ahindutse umwana w'Imana. Therefore he takes the image of God. Ubwo rero aca atwara ishusho So y'Imana. he started with the 12 Rero yatanguye ku bantu and told 12, them, go and produce. aca barungika ati genda muvyare That's why he mwuzure, told them, go and make ati disciples, genda muhingura amahanga kuba so bigishwa, that you can spread the image of God. kugira ngo ishusho y'Imana mukomeze kwikuragiza ku isi Because yose, by the end, kubera ko ubwa nyuma only those will inherit the earth. bose bazoteza kuragwa isi. The earth is supposed to be inherited by those who are born again, Isi izoragwa who abakijijwe, will be the image of God. nibo bazoba ariyo shusho When y'Imana. Jesus comes back, Yesu he niyagaruka will remove all those who have refused to believe, azokuraho abanse kumwizera bose, destroy them, hanyuma bose and leave batsindwe only n'urubanza, believers. hanyuma isi ayiha So abamwizeye. it is the duty of every born again person Rero ni igikorwa ca buri muntu wese to produce yakijijwe children spiritually. kugira ngo ashobore kuvyara abana bwa mpwemu. Nobody in the church Nta numwe mu rusengero should just sit there to worship. yategerezwa kwicara They should aririmbe go gusa, and preach bategerezwa kugenda bakavuga ubutumwa, and produce spiritual children. hanyuma bakavyara abana mu buryo bwa Everybody, not the mpwemu. pastor. Buri muntu wese atari abungere Every gusa, believer. buri Kristo wese And yakijijwe. that's why the command says, Niyo mpamvu ijambo ry'Imana "This rivuga shall ngo follow those who believe ati hari ibitangaza bizokurikirana bazomwizera as they go out. nibagenda hanze, When they get sick people, nibahura lay y'abagwaye their hands on them, bazobasengera they bakire. will get well. Amen. Demons, they will chase them. Abadayimoni bazohunga, So on and so on. n'ibindi bitangaza That vyinshi. is a commission for every Christian. Ico nico gikorwa buri mu Kristo wese yahawe. Thank you very much, Bishop Okopaya from Uganda, for your time. We hope that next time, if we meet you, you shall respond our invitation. Hallelujah. Yes, indeed I will. Thank you so much for and the rest of the world. It has been a privilege and I really want to thank you. Murakoze cyane kuza no kwita ubutumire wahawe. Ati nanje ndanezero cyane aka kajyo keza mu mpaye ko kugira ngo nganirize abantu bari hirya no hino. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese bakunzi ba PITV, twari kumwe Bishop Okopaya ava mu gihugu cy'u Buganda, mu gihe hamaze iminsi hariho ikoraniro ridasanzwe ry'ubutumwa bwiza, ubwo abapastor batandukanye baje bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo bigishe. Tukaba turi ngaha mu Kanyosha mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura. Mwakoze kudukurikira, ari kumwe na Mashengero.